ubundi umukozi w'Imana abwirizwa kubera umugisha abandi. Haleluya. Abwirizwa kubera umugisha abandi. Hariho umukozi w'Imana nawe yavye kuri YouTube, yari mu ndege, hama ngo habamwo vraiment amasekuse menshi, habamwo imiyaga iteye ubwoba. Arahaguruka arasenga, aravuga ati bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Turi imbere yawe Data, tuje tugushima mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, kuko ari we twaronkeyemwo, mwami Imana, uburenganzira bwo kwegera intebe yawe. Mwami, tuje tugushimira ubwo buntu uguha uyu mwana wawe ngo aze kudupfira ku musaraba kandi aduhe mwami Imana imbaraga zo kugukorera. Yataba Yesu ntivyari gukunda, ariko tuje tugushimira mukunzi mwiza kubikenewe byose wabiduhaye, kwaduhaye umwana wawe, uduha n'ijambo ryawe. None uyu munsi mukunzi mwiza dufise ico dushobora gukoresha kugira ngo dushobore kwagura ubwami bwawe. None Mana y'amahoro, n'ubu ndasenze kugira ngo iri jambo ryawe rikomeze kuba mu mitima yacu rigwiriye, kugira ngo dushobore kuba abahungu n'abakobwa mwami Imana bahesha icubahiro izina ryawe. Urakoze ko byumvise kandi ko wemeye kubidukorera. Icubahiro, ishimwe bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Jambo rero Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi, yavuga ngo by'ukuri niwaba uri kumwe n'Imana kandi ukaba uzi ico wahamagariwe, aho ugeze hose uhakora igikorwa. Haleluya. Ariko igihe utisobanukiwe, igihe utazi imbaraga ziri muri wewe, aho ugera hose nta mpinduka ihaba. Ariko aho ugeze hose uhasiga impinduka. Haleluya, haleluya. Twige gusiga impinduka aho tugeze hose. Reka turabe Pawulo ingene yashitse muri iki kizinga, akora imirimo itangaje. Abantu bizera Imana, abantu batari bazi Imana barayimenya kubera Pawulo. Haleluya. Natwe aho tugeze twari dukwiye by'ukuri kwashika, abantu bakabona urukundo rw'Imana muri twebwe, abantu bakabona Imana muri twebwe, abantu bakizera Imana twizeye, hama izina ry'Imana yacu rigahabwa icubahiro. Nukuri umwe wese nukuri arakwiye kwisengera, arakwiye kurondera izo mbaraga, arakwiye kuronda ubwo bwenge, kuko ibyo byose ni ubwenge bw'Imana, nihishurirwa ry'Imana. Yego, reka dusome muri Vyakozwe n'Intumwa igice ca 28, dusome kuva ku murongo w'indwi dushikane ku murongo turasoma kuva ku murongo w'indwi dushikane ku murongo w'icumi. Haravuga ngo Pawulo akiza se w'umukuru w'iryo zinga. Hafi y'aho hantu hari amatongo y'umukuru w'iryo zinga yitwa Pubiriyo. Aratwakira, aratuzimana neza imisi 3. Se wa Pubiriyo yari agwaye inyonko kandi agacibwamwo amaraso. Maze Pawulo yinjiriwe arasenga, amurambikako ibiganza aramukiza. Ivyo bibaye, abandi bari n'indwara aho muri iryo zinga baraza arazibakiza. Baduha icubahiro mu buryo bwinshi, maze mu gihe cyo kujabuka kwacu bashira mu bwato ivyo dukeneye byose. Amen. Haleluya. Urumva umukozi w'Imana. Haleluya. Umukozi w'Imana ahageze hose agira ikimazi. Haleluya. Umukozi w'Imana by'ukuri ahageze hose agira ikimazi. Asanze ahagwaye barakira, arabakiza. Asanze bataramenya Imana barayimenya. Haleluya. Akavuga ubutumwa bwiza. Ahageze azana impinduka. Asanze aho bashonje urumva akabaha ijambo ry'ihumure, akakora imirimo. Haleluya. Pawulo rero ngo ashitse muri izinga, ngo umukuru w'aho hantu, ngo papa we yaragwaye. Ngo yaragwaye inyonko, bagacibwa n'amaraso. Hama Pawulo agira iki? Arasenga Imana. Haleluya. Haleluya. Arasenga Imana, kuko Imana ngenda babwira yaduhaye ingabire zitandukanye, yaduhaye ububasha. Haleluya. Bwo gusengera abagwayi. Pawulo aramenye neza ko afise ubwo bubasha. Haleluya. Aragenda aramusengera ngo acarakira. Abantu baho bose bagira iki? Baratangara. Haleluya. Baratangara, atangazwa n'uwo muntu.
Haleluya. Umwe haruguru bariko bavuga ko ari umwicanyi, batangazwa n'ibikorwa ariko akorera aho hantu, ngo bakoranya abantu bose bari bagwaye baho hantu barabazana. Hanyuma Pawulo agira iki? Pawulo arabasengera barakira. Haleluya. Barabasengera barakira, ababwira ijambo ry'Imana, bamenya Imana yizeye. Haleluya. Mbega wewe aho ugeze ibintu bigenda gute? Mbega hari n'akajambo nakamuvuga kugira ngo ubwire abantu ubukuru bw'Imana. Haleluya. Reka twese turabigishwa biwe. Amen. Twese turabigishwa biwe. Umwe wese mu ngabire yiwe Imana yamuhaye yari ikwiye kuvuga mu butumwa. Haleluya. Yari ikwiye kuvuga mu butumwa ingabire yahawe, kukaza aho ukora ibikorwa ukora ukavuga ati by'ukuri uyu muntu ari mu Imana. Imana afise turakwiye kuyimenya natwe. Haleluya. Haleluya. Pawulo ahashitse amenyekanisha Imana yizeye, akora igikorwa gikomeye. Kandi murumva ko kubera urumva bari bamaze guhuza impwemu, bari bamaze guhuza kwizera, ngo babafata neza mu buryo butangaje, barabuba, babona ari abantu badasanzwe. Umva, ndetse na za mbohe zari kumwe na Pawulo zibonera umugisha kuri Pawulo. Haleluya. Ubundi umukozi w'Imana abwirizwa kubera umugisha abandi. Haleluya. Abwirizwa kubera umugisha abandi. Hariho umukozi w'Imana nawe yavye kuri YouTube, yari mu ndege, habamwo vraiment amasekuse menshi, habamwo imiyaga iteye ubwoba. Arahaguruka arasenga aravuga ati kubera ndimwo. Amen. Ati kubera ndimwo ntacyo muba. Haleluya. Ati kubera ndimwo nimuhumure. Imana irashobora kurinda ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza kubera umuntu umwe. Haleluya. Imana ikavuga ati sinshobora ko nemera ko indege ikora ku mukozi wanje arimo, umwana wanje ndacyafise byinshi byo kumukoresha. Haleluya. Pawulo ashika atanga iki? Atanga ubuzima. Kubera iki? Kubera yimenye, agendana n'Imana, avugana n'Imana, akorana n'Imana. Haleluya. Imana irakeneye ibikoresho abantu b'Imana, irakeneye abikoresha. Haleluya. ngo baca barabatekerera, barabafasha, barabaha ibyo bakeneye byose, bagenda neza, bahejeje gukora igikorwa. Haleluya. Ndizera ko aho hantu ijambo ry'Imana ryaciye rishinga imizi. Ngira n'ishengero ryarwo ntabyo bavuga nga muga, ndizera ko n'ishengero ngira ryaciye rihaba. Kubera iki? Kubera icyago kibaye, ariko Imana ifise umugambi wo kuhakora igikorwa. Hari icyago Imana ishobora guterereza kugira ngo ishobore kugukoresha. Yes. Hari icyago igucishamo, ibi ndabizi. Haleluya. Ikagucisha mu nzira, utegerezwa kwemera ikiriko iravuga, ikikugombako. Ni bangahe bakwefye bagakwepa gukorera Imana, bagakwepa bagaca hirya no hino, Imana ikabateza, bakaja mu mabusiness ikabateza uruhombo, bakaja hari ikanga, bagaca muri ikanga, ushika baje hashaka. Inge ndababwire, hariho ibintu bigoye umuntu adashobora gusigura. Hariho abantu bashaka kwibaza ngo mbega ujya ariko agira bijya kubera iki? Hariho impamvu. Hariho impamvu. Igikorwa c'Imana cyose kiragoye. Cyose kiragoye. Abakwitanga. Haleluya. Abakwitanga. Kandi habamo gutegwa cyane. Ariko hari umwami. Haleluya. Hari umwami adasinzira. Hari umwami ateramye ku bwawe. Haleluya. Pawulo mwumvise nta kintu Satani yamuhiga ijoro n'umurango. Usomeye mu vyete vyiwe urabona ahantu hose yaca ni hake yagira amahoro. Ni hake yagira amahoro, kuri katagira amahoro. None twaranakivuganye tugitangura kuvuga ku butumwa bwa Pawulo, urugendo rwa Pawulo. Pawulo urumva aho yagera hose hateza kuba impinduka. Ubwami bwa Satani bwateza guhomba. None igihe ariko arahombye ubwami bw'abandi, bene ubwami bateza guhagarara. Muga Pawulo ntiyabatinya.
kuko yari azi ko ububasha buri muri we busumba ububasha buri muri bo. Haleluya, haleluya. Uyu munsi tugira ubwoba kubera tutazi ububasha budukoreramo. Icyo gituma n'igikorwa cy'Imana kidashobora gutera imbere. Tujana uko ibihe biri niko tumeze, niko turi. Urabona abantu bahemuka kubera inzara, urabona abantu bahemuka kubera intambara baciyemo, akavuga ati jewe hako nk'umaka I surrender, kaduza amaboko. Ariko Pawulo yaravuga ngo bati none we ngaho urazi yuko ushobora gupfa. Jewe nditeguye gupfa. Ati ntuzi ko bashaka kukugirira nabi. Ati kungirira nabi n'ibitoye, no gupfa nditeguye gupfa. Yari yarizeye Imana. Ukwizera sinzi ko tugufise, ariko Imana igushoboze nanjye nshoboze. By'ukuri tuyizere, tuyikorere tuzinanye, kuko nta n'umwe yigeze guhemukira. Nta n'umwe yigeze guhemukira by'ukuri ayikorera. Twarabonye abagabo b'intwari ba Yosefu baciye mu bikomeye, ariko barahagarara bashingira intahe Imana, barandikwa muri Bibiliya. Turabona abagabo ba Dawidi baciye mu ntambara zikomeye bazicamo ari n'abato. Baravuga ati hako duhemukira Imana, wapi, turemera guheba ubugingo bwacu. Ati cyangwa iryambara ati ni kangahe yawonse Sawuli, ni kangahe yamuronse, inshuro zibiri zose. Kandi imva kumwica yari nta n'ukuba ari kumenya icyabaye. Mugabo aravuga ati intambara si yanje. Haleluya, haleluya. Aramenya ati intambara si yanje, intambara niyo Imana yanje. Haleluya. Kandi igihe cy'Imana kigeze, Sawuli arapfa, Dawidi ajya ku nganje atayishizeko. Haleluya. Ayijako atayishizeko. Rero natwe nk'abana b'Imana twigire ku batubanjirije, tugere ikirenge mu cyabo. Haleluya. Kuko nabo bakigera mu cya Kristo. Amen. Niho vy'ukuri tuzoba turi abantu ariko bagira iki, bubahisha Imana yaduhamagaye. Amen. Niho tuzoba turi kutwubahisha Imana yaduhamagaye. Umurimo w'Imana n'ubu ndabisubiyemo ntiworoshe. Utaramenya ngo umva Imana ngo uyumve ko uyizeye, utayikekeranye, ibyo gukuramo ni byinshi. N'amajambo y'abantu yonyine yo gukurayo, n'amajambo y'abantu yonyine yo gukura mu murimo, hataje iyindi myambi. Ariko ndagutera intege ngo komera. Haleluya. Komera. Ase uvuga ngo komera, ko dufise udukomeza, dufise uturi hagufi, dufise udukunda, dufise ubushigikiye igikorwa. Haleluya, haleluya. Uwo nawe ntashobora kugutererana. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndasubiye kugushimira Mana ko atana rimwe wavuze kuzotureka twenyene, ko wavuze ko utazokwigera udukura kw'idisho mu ruri n'urugendo duhurira mu misozi miremire tutasha kwidugana. Waravuze ngo uzoyituduza, waravuze Mwami Imana ko n'inzuzi nzende zitujabutsa. None mukunzi mwiza ndasenze ngo ihumure ryawe n'ituze ryawe ryumvikane mu mitima y'abana bawe, kugira ngo bashikame bamenye neza ko atakintu na kimwe kiri hejuru yawe. Byose urabiganza, byose urabishoboye, nta na kimwe kikunanira, nta na kimwe kikunaniza. Kandi ubugingo bwabawe bwose ubupfumbase mu kiganza. Kandi Mwami Imana ubwo wemeye kurekura buragenda, ariko ubwo utemeye nta nahamwe ushobora kuja. Rero Mwami Imana, abana b'Imana ubakomeze, mpwemu yera ukomeze kuvomerera impwemu ya buri muntu wese kugira ngo ashikame, ntatinye ubugome bwa Satani, ko we nta kindi akeneye no gutuza abana b'Imana. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.